Shalom, shalom, ikaze cyane mu kiganiro Tazirimana. Uyu munsi nkaba ntari jenye nabazaniye abatumire badasanzwe umugwi visit, umugwi ukunzwe cyane muri kino gihe bariko barakora ibikorwa bidasanzwe aho bariko barashira ahabona ibikorwa byabo. Twaba turi kumwe na visit nabasanzwe ari abaririmbyi, reka baduhe ikaze mu kutwakirana indirimbo, mu kutwugurura igiseke baje bikoreye. Tugeze abasi bacigiye batuvira hasi babaratuyongoreje tukira. Yesu niwe azotuma bikunda. Yesu niwe azotuma bikunda. Yesu we burana n'abamburanya. Yesu we bana nibi. Oh Yesu niwe azotuma bikunda. Yesu niwe azotuma bikunda. Yesu we burana n'abamburanya. Yesu we bana n'ibingwanya. Amen. Melissa ninde? Murakoze cyane. Nitwa niyo dusenga Melissa hama nkaba nsengera muri eglise d'Ihoshe ngo zikurubuye. Gusa nyene Imana yarangiriye ubuntu intoranya muri benshi kuva nyene cy'ubwenge ntanguye gusenga. Novuga byinshi kuko mu muryango wacu twara abantu nyene n'abantu baterekera gusa ubuntu bwa yuko bitagiha ingene nabivuyemwo. Jewe kera nahora fatwa n'ingwara nkibaza ngo ni malaria, nkibaza nibiki, kumbe muhora mwumva abantu baterekera mukumva ko bafise abakurambere banyokuru babo ahantu mugenda kubagaburirira. Ubwo buzima nibwo nakuriyemwo. Mu nyuma rero ingene nabivuyemwo nisanze nja gusenga muri Sunday school, nja kuri eglise nyene nkaririmba nkagira iki. Gusa mu kugira ninjire muri Hoshe mukuru wanje dukurikirana nyene kuri mama yabonye iryangoma bitwa drum zari zikiza. Yumva rero haramuryoheye, bimaze kumuryohera acambwira ngo tuze turacamwe kuri Hoshe ngo kuraba ingoma ingene bavuze kwa muhira twahora tuvuze utubido tugatazira nyene gusa atavyo tutazi nyene nivyo turimo. Cashiduka nafashwe nkuko Ico bitamo kuririmba novuga ko ari ingabire Imana yampaye. Ingabire Imana yampaye. Wigeze uyikorera? Sinovuga ko nayikoreye, nibi byo kumenya dufate nko muririmbyi ugasanga urazi rya mbere rya kabiri ntaho navyize. Nyene navyisanzemwo ko kuntu turimba muhira nkumva mama ariko araririmba kubera kera mama akiri wabo ngo yahora asenga kijijwe. Nkumva arashizemo rya kabiri, nkumva arindi rya gatatu cyane cyane base ryo ryararizi nyene. Nkumva nyene arabiririmbye nanje ndiko ndayimba muri Sunday school bavuze ngo irya mbere nkumva uririmbye nk'irya kabiri turajanye, irya gatatu turajanye. Haragera n'igihe nyene nisanga nyene ndabizi nkumva abantu bariko barambwira ngo reka urazi kuririmba nyene. Nuko sinovuga yuko ingabire nayirondeye ni Imana yampaye. Usibye nyene ko umuntu agenda arayigaburira uyagurira. Nta muntu yagufashije kugira ngo akugeze kugera aho ugeze uyu munsi canke ni wewe wipambaniye kugira ngo hashike? Sinovuga ko nipambaniye. Ishengero ryacu riradufasha mu bisanzwe. Izina ryanje ryose nitwa Niragira Bera. Mbega none wagiye guhura na Yesu ryari kugira ngo ugere no ku ntambuko yo kuririmba ukumva ukisanga wamenye ko ufise ingabire muri yo kuririmba?
jewe aho nahuriye na Yesu uko vyagenze habanje kwitwa umuvyeyi wanje Uwimana yahereye kandi ndavyibuka ko haza muhira n'abantu bavuga ivugabutumwa baje kuvuga ubutumwa rero muri ico gihe baje papa yakwa gutora inkoni ariko mu nyuma papa wanje nta muntu n'umwe yigeze amubwira ubutumwa kweri yabaye nka Paulo more ihangane Paulo niwe yabonye umucumu urasira ari mu nzira mba nawe ntabamubwiye ubutumwa ntashima Imana cyane gose iyo mbonye papa wanje yarakijijwe kuko niko rufunguzo rwatumye twese tujya gukita byarandyohera kuririmba sinari bwatahure ko mfise iyo ngabire sinari bwatahure ko Imana yampaye iyo ngabire yo kuririmba mu nyuma biza biraza numva kuririmba ndabikunze gose rero nanduruka ndabikora niho nabereye muririmbi narakuze mva muri Sunday school nja muri VCT mbandanya ibikorwa vy'Imana yego bera aravuze ati navuye muri Sunday school nja muri VCT mbega zuwena umugwi VCT ni iki umuntu yumvise VCT yumviki murakoze ubundi VCT majambo yose ni Victory Celebration Team umugwi uje gutaza no guhimbaza Imana kandi ahantu hose hari eglise diroshe uwo mugura hari rero umugwi uje gutazira no guhimbaza Imana yego mbega none ubu mufise ihe ntumbero uwo mugwi uri kujahe yego intumbero ya mbere ni gukorera Imana cyo kintu ca mbere gukorera Imana biciye mu kuririmba no gutazira rero kandi si igikorwa cyonyene gusa ariko habamo n'ibikorwa byinshi bitandukanye ariko nico kintu ca mbere kiza imbere kiranga uwo mugwi rero intumbero yayo no kwamamaza ubutumwa bwiza bisi yose uraherutse gukora igiteramo kidasanzwe aho ari naco nyene habiriyemo indirimbo zagiye ku mbuga ngurukana bumenyi mbega cyo giteramo cari kigamije iki muri mu myiteguro byagenze murakoze kijya giteramo cari kigamije kwerekana ibikorwa by'uwo mugwi byateguye ariho hari ya ndirimbo isanzwe iri ku rubuga Yesu niwe azotuma bikunda rero kwari kwerekana iyo ndirimbo ukuntu no kwerekana amashusho iyo ndirimbo nibyo byari birimo muri iyo concert rero cyaco gikorwa cyo gutangura gukora ibikorwa by'Imana biciye mu ndirimbo ataraho gusa mu ishengero kwisi yose integuro zaraboroheye ico gihe nuko murategura gezaho asha integuro gezaho inumiyewe ntivyari vyoroshe ariko byarakunze ko Yesu yatumye bikunda ntivyatworoheye na gato ariko aho novuga ati byatumye bikunda icambere n'Imana no kwizera by'ukuri twashize hamwe nk'umugwi dushira hamwe duhuriza ku cyo cyumviro tukibamwo tunezerewe hama abavyeyi bacu aho bari vyo kuri Imana bahumugisha mwinshi cyane dufise abavyeyi beza nukuri dufise abarongozi beza cyane baradufasha ukuboko turakorana tuja hamwe rero aho byatugorera twarasenga bakadufasha gutora solution ya bimwe bimwe nuko niko kitatworoheye na gato ariko Imana iraseruka kuko twahuye n'intambara nyinshi mu ico gikorwa kugira ngo kigera kugeza uyu munsi ariko nuko Yesu yatsinze natwe twabaye abantu batsinda twagendeye ku ntsinzi ya Kristo Yesu cha bituma biba bikunda ko biba reka Elias mbega namwe umuziki uvuze iki kuri mwe murakoze cyane umuziki kuri jewe numva ari ubuzima kandi ufise ikibanza kinini mu buryo bw'impemu kuko umuziki uri mu buryo bwinshi hariho umuziki wo guhimbaza Imana hakaba n'umuziki wo guhimbaza ibindi bintu birabaho mugabo jewe ndavuga ku muziki wo guhimbaza Imana
umuziki wo guhimbaza Imana ni ikintu gikomeye cyane. Ni kimwe mu bintu dukoresha mu guhimbaza Imana, ko ibikoresho byo guhimbaza Imana ni byinshi. Hari iminwa yacu, hari imibiri yacu, ariko kandi n'umuziki uradufasha cyane mu guhimbaza Imana. Kandi noneho n'Imana burya iraryoherwa n'umuziki. Rero kuri jewe umuziki n'ubuzima, nama nabivuze ubu nta hantu na hamwe noshika ndavuga mu bijanye n'ubuzima canke mu buryo bw'impwemu, ku buryo bw'uko noheba umuziki. Oya, aho noshika hariho hose, haba mu buryo bw'impwemu, haba no mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'iterambere, nivyo kunda ko mpeba umuziki. Ubisanzwe umuziki wabaye ubuzima bwawe. Muri visiti nawo usanzwe uri umwe mu bari mu mugwi wa visiti, ukora iki muri visiti? Muri visiti icambere kiri principale ndi umucuraranzi, ncuraranga piano, nubwo ubona uyu munsi mfise gitari, iyi ni ngendanwa urumva nyene, ariko muri eglise uje uzosanga kuri piano. Hanyuma ikindi ndi umwe mu barongozi barongoye uyu mugwi. Hanyuma kandi nkakunda no kuririmba, turafatanya n'abandi baririmbyi yo muri visiti kuririmba. Rimwe na rimwe nkasangana byashobotse ko nanje ndongora uwo munsi. Yego. Elias, urumva uri umwe mu bagize abarongozi b'uwo mugwi. Yego. Ivyo bikorwa ni iki wishimira ico gihe uvuga ati iki kintu kuba carabaye ndabikesha Imana? Icambere nishimira muri iki gihe Imana iriko iraduhagurutsa ikoresheje umugwi visiti. Rero ndacishimira cyane kubera ko amajwi yacu yahora agarukira aho impome z'urusengero zigarukira, ariko ubu nizera yuko amajwi yacu yatanguye kugera kure, aho twebwe tutashobora kubona, tutashobora no kugeza amajwi y'iminwa yacu. Rero ico ntawe bura kucishimira. Twayihaye ikivugo kivuga ngo Yesu niwe azotuma bikunda. Aha rero twaba tubona twabuze amafaranga, dukeneye ivyuma, ibiki ariko twaje hamwe twavuga ati tuburaya. Umwe agaca twibutsa ati none mwe ntimuzi iki konsere, twayihaye ikivugo kivuga ngo Yesu niwe azotuma bikunda. Nimutuze rero Yesu niwe azotuma bikunda. Tukaza tubona birakunze. Bari baberewe cyane. Bari baberewe, sonorizasiyo imeze neza, ivyuma, decor hasa neza. Bitya bintu mutwiri akabanga natwe. Akabanga Yesu niwe yabigize. Donke mu gihe namwe muzoshaka kubigira nkabijya nyene cyangwa bisumba bijya, Yesu niwe azotuma bikunda. Bitarimwo Yesu nta mavuta bigira, nta bwiza bigira, ariko byose Yesu niwe atuma bikunda. Yego. Ariko biri kose ngira hari intamba mushobora kuba mwarahuye nazo. Intamba hari naho nyene wote. Intamba mitwara zigize kubera twateguye bijya bikorwa dufise budget y'amamiliyoni runaka, ariko tujye gutanga igikorwa y'amamiliyoni runaka acaba fuatruwa. Rero iyo ntambamye niyo ya mbere yabanje kuboneka, ariko duca twishimikiza Yesu nyene biva n'ijya ndirimbo Melissa yanditse ngo Yesu niwe azotuma bikunda, ishira turemesha, duca turema tuvuga ati naya amafaranga twari twateguye tubona yigwijije na gatatu, Yesu niwe azotuma bikunda. Yabuhora hatari uruhande rwacu tuba tugeze he, abasi baca igihe batuvira hasi, baba baratuyongobeje tukibona. Yabuhora hatari uruhande rwacu tuba tugeze he, abasi baca igihe batuvira hasi, baba baratuyongobeje tukibona. Yabuhora hatari uruhande rwacu tuba tugeze he, abasi baca igihe batuvira hasi,
baratuyongobeje tukibona Yesu niwe azotuma bikunda Yesu niwe azotuma bikunda Yesu we burana n'abamburanya Yesu we banani Oh Yesu niwe azotuma bikunda Yesu niwe azotuma bikunda Yesu we burana n'abamburanya Yesu we banani amarusha y'umugororotsi ni menshi ariko uhoraho ayamukiza yose azigama amagufa yiwe yose umuhungiye ko ntazocikwa amarusha y'umugororotsi ni menshi ariko uhoraho ayamukiza yose azigama amagufa yiwe yose umuhungiye ko ntazocikwa Yesu niwe azotuma bikunda Yesu niwe azotuma bikunda Yesu we burana n'abamburanya Yesu gwana n'ibingwanya Yesu niwe azotuma bikunda Yesu niwe azotuma bikunda izere niwe Yesu we burana n'abamburanya Yesu gwana n'ibingwanya Hallelujah Amen uyu yarayiririmbye akaba ari nawe yanayanditse yongera aranayiririmba mbega Melissa iyi ndirimbo byagenze gute wayanditse gute uri kurayandika byagenze gute iyo ndirimbo mu bisanzwe navyo yuko nahora ndota ndiko ndaririmba ku karifre hama igihe kimwe ndiko ndasoma ijambo ry'Imana muri Zaburi y'124 ku murongo wa 2 niho nasoma ijambo rivuga ngo iyaba uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu igihe abantu batuvira hasi igihe abasi batuvira hasi baba baratuyongobeje tukibona isuri ba yaraturengeye gose amazi asuriranya aba yaraturengeye ubandanyije usoma niko havuga naho ntabiririmbye mwino ndirimbo iyo ndirimbo iryo jambo remeze kurisoma numva rirandemesheje gose rirandemesheje canibuka n'ivy'Imana yaturenganije byari bikomeye ariko Imana ikabiturenganya tinahazi ngiye gutinca numva nyene iyo ndirimbo isubijemo nyene ivyizigiro hama camuga ati ko mfise ijambo umva je mukurota iryo jambo isinozotuma bikunda byanzira nk'indirimbo kandi nkumva nyene iyo ndirimbo ndiko ndayihabwa cyane yaba ngiye ku ishuri ngiye hehe nkumva nyene ako kantu kanzungurukamo mu mutwe cyane hama camuga ati burya kakana nogahigira ibitero nkatsa ndakiririmbira nyene umva navuga ati sinokigisha no mu bana oya nzoza ndakiririmba cyane ndakigisha ko abo muhira tuze turaririmba kumwe duhora tubikora dutora tubido tuvuza tuze turayiririmba kandi ivyo byarabaye hama nyene cambuga ati reka nandike ico iryo jambo ry'Imana muri Zaburi ndarigira igitero ca mbere iki gihe tugezemwo abantu ntibakeneye ngo amajambo menshi ibiki zana ijambo rimwe ribahumuriza numva rero iryo jambo no rigira igitero ca mbere hama candayandika ivyo nyene nani sinafuse naho nobereka agenda sinafuse uko nyene nayanditse nuko nyene byagenze hama ndiko ndasoma ahandi muri Zaburi mbona ijambo rivuga ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi ariko uhoraho ayamukiza yose iryo jambo naryo numva umenga nyene rirakabitiye umutima wanje cane hama cambuga ati niki nokigira icya kabiri kubera ndi muri Sunday school numva bavuga ngo icambere ngo igitero cambere twinjirira rimwe cyangwa igitero cya kabiri ngo gitera abanaka cambuga ati kuri eglise nyene mpanda byumva nyene ukavyumvira ukavyimaje ati mpanda byumva bavuga ati cambere gitera naki gitera abanaka mbere y'indirimbo nkikompoza navuga ati ngo abahungu bazoririmba iryambere bishitse nkayigisha nko mu bana abahungu bazorimba ku gitero cambere abakobwa natwe twinjira muri refe twongeye twinjirire rimwe mu cya kabiri kubera numva nyene kari bitero nyene bihambwa ati sinogarukiriza kwiki gitero cya kabiri ti mu ndirimbo natangwe mvuga ngo yabuhora hatari we ari mu ruhande rwacu gihabasi bacu batuvira hasi baba baratuyongobeje tukibona mvuga ati rero kahabe no kubaremesha
ndabaremeshe ndababwira ati amarusho y'umugororotsi ni menshi ariko uhoraho ayamukiza yose bizere basubire bizere nobwira umuntu wese reka adukurikira ntiwihebure oya ntiwihebure imana iri kumwe nawe yesu niwe azotuma bikunda muri ibyo uri kuracamo byose ibindi bikorwa muriko murategura nk'umurongozi abantu bokwitega iki nibavyitege birahari biriko birabira vuba kandi cyane bidatevye bitegeye n'indirimbo nziza iryoshe cyane y'amavuta Sifisi chorotinya nagihari chonenja inzitiro zanje zose asiho zakwamaso yesu abaheza giti amen